Amazina nitwa Kezakimana Marie Sonia, banazira Soso Makeup. Kugira makeup nabitanguye ndi mutoya niko novuga, nabitanguye nza ndisiga bijya umwana yisiga utuntu twiwe abavyeyi bavugaho umwana zo bagasutwa ibintu vyuko mugabo bigenda birakura buke buke muri jewe, hagera nyene ndakura burya agakobwa gatanguye gukora kaza karisiga utuntu, hama abambona ukuntu nisize bahambwiye ati ivyo bintu uvyisiga neza uzogure ahubwo ibikoresho vyinshi uzura bikora nk'akazi byo guha amafaranga ubikora neza. Novuga mu bantu niho nakuye kumva no bikora cyane nk'akazi. Kuvuga uko natanguye ndabikora, natanguye nkoresha dukoresha nyene dukeya, hariho utuntu twakoresha nk'ushaka gukora gusiga nka crayon ugakoresha agakonsira kaga crayon, niko natanguye nkoresha mu nyuma birakura ndabona nyene ko nogura n'ibindi bikoresho byinshi, kaza ndaraba ama video kuri YouTube, hama ndatangura ndavyiyigisha jewe nyene urumva kubera yari nkingabire nari nsanzwe mfise nta hantu novuga ngo naragiye kubyiga, narabikomeje jewe nyene nza ndavyiyigisha ndaba n'ama video. Novuga ko hariho intambwe ngezeko gushika no musi nubwo ntaragera kure cyane, gusa ndafise intambwe ngezeko. Je nitwa Eri, benshi bakunda kumpamagara Mwarabu. Aha ni muri salon Buja Beauty Salon hagati ya 6 na 7 ngaha mu Bwiza kwizira y'amabisi. Aha tugira defrisage, turagira pedicure manicure, turagira na makeup no gusuka. Hama no kuvuga makeup ibirimwo ibintu byinshi, harimwo ibintu byo gutera ingohe n'izi ngohe za kamwe amafosil, abantu barabikunda cyane navyo ndabikora. Biba birimwo rero baba bageni, baba abantu bafise ama anniversaire, baba abantu bagiye mu manza bisanzwe baraza, kandi nko ku bageni bafise ama mariage turashobora kuvugana nkamusanga ahari. Sonia akazi kiyo ni sawa, afita neza abakiriya, abagira ibintu nyene baba bamusavye. Kuvuga abakiriya mfise harimo abagenzi banje kuko ni nabo benshi baba bazi ivyo nkora, nibo batanguye kuza baranshorera bagapubliya n'ivyo nkora, hama maze kugira ahantu nkorera haraza abonzi abo ntazi bakaba abakiriya banje n'abashaka kugira imanza. Amazina yanje nitwa Igiraneza Rit Karel, nkaba ndi umukiriya fidèle ko nobivuga wa Soso Makeup. Bon, Soso ndamuzi premièrement, ndamuzi nk'umugenzi wanje, ikigira kandi ndamuzi nk'umunyamwuga azi gukora neza umwuga wiwe, donc azi gukora neza makeup yiwe. Bon, ahantu nifuza gushika rero ndashaka kugira ahantu nkorera hanini cyane, nkagira abantu nigishije babikora cyangwa abo ntigishije nyene bumva ko boba bafise iyo mwuga wo kugira maquillage bakaza bagakora, jewe nkaronka amafaranga ariko nabo bakaronka amafaranga, hama ayo mafaranga ndonse bikamfasha no kugera ku zindi ndoto zanje, nkagira ikintu kinini cyane cagutse nakuye muri ibi bintu. Arafise foundation imeze neza agusize, hari abantu bagusize uzana amallergie uzana ibihere, ariko we bagusize makeup yiwe iguma ko 24 heures. Ico no gishingira intahe kubera jewe yamasiga kenshi, ama mariage menshi ngendamwe ni wansiga, ama evenement yose ngendamwe ni wansiga, vraiment amashurwe yiwe nituyamuhe arazi gusiga neza. Nkibitangura intambamye nahura nazo kwari kwa kundi ushobora kugenda gusiga abantu ukabona umuntu ariko arakubwira ibi wangiriye sivyo nashaka, kubera ko muri ubutamenyereye gukorera abakiriya
mugabo mu nyuma bagenda barabimenyera buke buke. Izindi ntambamye umuntu akunda guhura nazo ni uko ushobora kubwira umukiriya ibiciro uriko urakorera akakubwira wo ayo mafaranga ni menshi iki, naho ugasanga kubera umuntu aba akiri hasi ataragera kure cyane bagashaka kubisuzugura kubera nyene biba bikiri hasi, umuntu aba ataragira izina rinini cyane. Ukaca wumva wo abandi bagirira ya ukorera mu isite bimeze uku, ni nk'ivyo ahanini ni nk'ibyo usanga muri ko murapfa abakiriya ibeyi niyo usanga muri ko murapfa uri kuramubwira ko ibikoresho bizimvye cyangwa nawe washizemwo umutahe w'ubwenge n'ibikoresho akaca abona kumenga uri kuramuzimba. Ahanini ntambamye nizo. Ku mwanya ntakoresha mwanya w'abarundi nkuko benshi dukunda kuvyumva ati akoresha umwanya w'abarundi, mugabo akoresha umwanya tuvuge w'abazungu kuko umubwiye 7h c'est à 7h, umubwiye 8h ni 8h. Je kubwanje ntarigera ncereza, nta nabo ndasanga bariko baramwidogera. Abantu biyumvira ko botangura gukora ari kubera bafise imitahe miremire, ikintu nobahanura nuko ubwa mbere bo kwiga umwuga, kubera uzi umwuga n'ubutunzi uba ufise ubwa mbere mu bwenge bwawe. Nta muntu n'umwe ashobora kubukwaka, nta muntu ashobora kubukwiba, kuko urashobora kugira amafaranga menshi bakayakwiba, mugabo uzi umwuga mu mutwe wawe nta muntu n'umwe aza kuwukwiba. Niyo woba atakintu na kimwe ufise, niyo woba atagikoresho na kimwe ufise, urashobora kurondera umuntu asanzwe afise aho akorera, asanzwe afise salon cyangwa umundi mwuga wari wo wose. Urashobora kurondera umuntu afise aho akorera ukagenda ukamusaba ukamubwira ibyo uzi hama ukakora, wanashima ukagira no kuri ayo mafaranga menshi wibaza ko wotangura ufise kandi wahereye hasi. Rero ni byiza kwiga umwuga kubera umwuga aho ugeze hose uragufasha cyane cyane ibinye vya make up. Nta gihugu na kimwe, nta hantu na hamwe abakobwa badakunda gushatsa. Rero je numva no hanurira cyane abajene, abakobwa, abamama kwiga cyane umwuga kubera uwuzi ntuhomba. Urashobora kunyegeza kamera neza bikaganda ngirire zoom mpindukire en fait nyene ku bantu bafite amakenga venez voir, murazoza murabe akora neza. N'amakomantere muza kugira commentaire muvuge ahari aho yagize nabi aho yagize neza. Vraiment jewe nta kanenge no mutora kubera bagize uko bavuze ati okay. Rero atera aje imbere ntaguma akorera ngaho mu bwiza gusa, aronke big salon yagutse aza arakoreramwo ari kumwe n'abandi bakobwa n'abandi babishaka, nyene ashishikara kutubwira abantu turi belle. Yego, ubwa mbere jewe nkorera mu bwiza kwizero y'amabisi hagati ya 6 na 7 ibarabara ry'indwi n'irya gatandatu. Hama nimero yanje nkoresha kuri WhatsApp ni 61 14 22 43. Yego, umuntu ashobora kuntora byoroshe.